turagushimiye Bwana tunakushukuru kandi ntawe ndakwiriye ishimwe ryo mu mitima yacu. Hakuna mwingine anastahili sifa za mioyoni mwetu. Ubu nibihe bitazoshira mwami Yesu. Hivi na milele Bwana Yesu. Ukwiriye icubahiro. Unastahili heshima. Ukomerwa amashi menshi rero n'impundu. Wame ukomerwa amashi menshi kuko ni wewe ubikwiriye gusa. Iki ni ikimenyetso cyo twemera yuko mwami ari ukiri Imana kandi ari wowe uganje mu mitima yacu. Ushimwe ushigwe hejuru, nta wundi abereye irishimwe ni wowe gusa mwami Yesu. Turaguhimbaje, turagushimiye kuko ivyo wakoze birahambaye. Ivyo wakoze nta wundi yari kubikora mwami Yesu. Imitima yacu ishobora kuvyibagira, ubwenge bwacu bushobora kuvyibagira, ariko mwami biracari bizima. Naco gituma wihanganye kugira ngo igikorwa wakoze benshi bacizere, bakwizere kuri ico gikorwa, kugira ngo bashobore kuronka ubugingo budashira, kugira ngo ntihagire n'umwe azorimbuka, kugira ngo ntihagire n'umwe azopfa rubi, ariko twese abakwizeye tuzoronke ubugingo budashira. Ivyo turavyizera, turazi ko ari vyo, turazi ko abakwizeye tuzobaha ibihe bidashira. Naco gituma mwami Yesu nta na rimwe tuzoruha, nta na rimwe tuzocoka. N'ubu turavuze ngo nuhabwe icubahiro. Turagukomeye amashi menshi Yesu, turayakongeye kuko nta wundi yo yahabwa igihe cose. Turagukomeye mwami Yesu, tuvuga ngo ishimwe ryawe Yesu Kristo. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Imana ishimwe kubw'imwaye mwiza iduhaye kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Bwana apewe sifa kwa muda mzuri wa kuongea neno lake. Niwe yatumye duterana. Niye katufanya tukusanyike. Yesu ni mwiza. Yesu ni mwema. Abari batandukanye, ambao walikuwa wametengana, abari kure na kure, ambao walikuwa mbali, twahujwe n'umwami Yesu. Tumekutanishwa na Bwana Yesu. Ntewe iteka n'umwami Yesu. Nimeheshimishwa na Bwana Yesu. Usubira guhagarara imbere yanyu. Urudi tena kusimama mbele zenu. Ndamushimira. Namshukuru. Dushishikare dusengera. Tuendelee kuombea abo bene data mwumvise. Hao ndugu ambao mmesikia. Kugira ngo Imana ibakingurire imiryango. Ili Mungu afungulie milango. Ijambo mpemu yera avugira muri bo. Neno ambalo Roho atanena ndani yao. Tukuri rishishikare gukora igikorwa cyayo. Kwa kweli liendelee kutenda kazi yake. Rishishikare kumurikira bazimye. Liendelee kuangazia rishishikare kumurikira abahumye. Liendelee kuangazia rishishikare guhumura benshi. Liendelee kufungua macho wengi. Baze kugakiza. Wakuje kwa wokovu. Mubasengere. Muwaombee. Igikorwa barimo. Kazi ambao wako. Igikorwa ciza. Kazi nzuri. Kandi Yesu yagitanguje. Kandi azogisozera. Na ataimalizia. Nawe turakimushimiye. Naye tunamshukuru. Namwe mushishikare kubasengera rero. Nanyi muendelee kuwaombea kugira ngo sasa. benshi baze kuri Kristo. Ili wengi waje kwa Kristo. Haleluya. Amen. Nanje nongera no kubashimira kandi. Nami ninawashukuru uburyo mudahengeshanya kubana natwe. Namza ambapo amwachi kuwa pamoja nasi. Dusengera na mushiki wacu mama Pasteri. Tunaombea na ndugu yetu mama Pasteri. Ashishikara kugenda mvyo kwivuza. Ambaye anaendelea kujitunzisha. Imana imugirire neza. Mungu amtendee wema. Kandi ashishikare kubana nawe. Naendelee kuwa pamoja nawe. Reka nababwire ngo Yesu. Acha niwaambie kwamba Yesu ariwe data yaturemye. Ndo baba katuumba. Ni munini cyane. Ni mnene sana. Arengeye bijya twiyumvira. Yuko zaidi ya mawazo zetu. Unashaka kwiyumvira. Uwezi kuwaza yuko Imana yamikiza mu mwanya wonyene. Ya kwamba Mungu anaponya huyo muda na hayo kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo maana neno la Mungu linasema mu bimenyetso bizokurikira bizeye. Kwa ishara zitakazofuata wanaoamini. Mu bimenyetso bizokurikira bizeye. Ishara zitakazowafuata wale waamini. Nuko zoshira ibiganza kubagwaye. Ni kwamba watatia mikono kwa wagonjwa wakapona. Ariko reka ndababwiza ukuri. Ila acha niwaambilishe ukweli. Naho twoshira ibiganza twebwe kubagwaye. Hata tutie mikono kwa wagonjwa bagakira. Wakipona. Si twe tubakiza. Sisi tunawaponya. Ni Kristo abakiza. Ni Kristo anayeponya. Kandi uwo Kristo. Na huyo Kristo. Inzira ziwe ni nyinshi cyane. Njia zake ni nyingi sana. Akiza mu nzira iyi. Anaponya kwa njia hii. Agakiza no mu nzira yindi. Anaponya kwa njia nyingine. N'abaganga. Hata waganga. Turavura. Tunatunza. Ariko Imana. Bali Mungu. Kristo. Kristo. Mu mishishago yiwe. Kwa kupigwa kwake. Ugukira kwiwe kukagaragara. Kwa kuponya kwake kunaonekana. Abaganga baravura. Waganga wanaganga. Ariko ni Imana ikiza. Ila ni Mungu anayeponya. Kuko hari igihe bavura. Maana kuna wakati wanatunza mtu. Abo bavuye ntibakire. Hata wanayemtunza hapo. Kuvuga ngo Imana ni ikiza. Mungu ndiye anayeponya. Naho abaganga bovura. Hata waganga. Imana ni yitwara. Ni Mungu anayechukua. Naho abaganga bovura. Hata waganga. Iyo Mana irahambaye. Huyo Mungu ni ishaka kutwigisha. Anahitaji kutufunza. Ngo naho abantu twobavuza. Hata watu tuwatunzishe. Naho abantu bo kwivuza mu baganga. Hata watu wajitunzishe kwa waganga. Baba bakijishe. Si waganga wanayeponya. Ni Imana ibaye abakijishe. Ni Mungu anayeponya. Niyo yabahaye ubwenge. Niyo yatanze ubwenge. Kugira imiti. Wa kufanya dawa. Iyo mwami Yesu
Yesu, Na huyo Bwana iyo Mana Yesu. yaremye ivyo vyose, Huyo Mungu aliyeumba hayo tuyikomera yote. amashi Tumpigie makofi. kuko irahambaye. Bwana anastahili. Aho hose nikorerayo Hapo pote ni kwa sababu iragutse yake. Ni mnene sana. gusumvya uko Zaidi twohiyumvira. ya jinsi tunavyofikiria. Bana b'Imana, Wana wa Mungu, Imana irakomeye Mungu ni mkubwa kandi izohora ikomeye. na ataendelea kuwa mkubwa zaidi. Haleluya. Amen. Ugukomera kw'Imana twama tukubona. Ukuu wa Mungu tunakuwa tukiuona. Nivyo cane bana b'Imana. Ni kweli wana wa Mungu. Imana irahambaye. Mungu ni wa zaidi. Urukundo rwayo Upendo wake rurarengeye ko twiyumvira. ni wa zaidi ya fikra zetu. Rurengeye bijya twibona. Ni zaidi ya tunavyoviona. Birengeye bijya twoba twararonse. Ni zaidi ya vile ambavyo tuliwahi kupata. Twiteze bana Ni b'Imana. zaidi ya vile ambavyo tunatarajia. Urukundo rwiwe rurarengeye. Upendo wake ni wa zaidi. Ni runini cyane. Upendo wake ni mkubwa sana. Tureke no kwiyumvira Satani cyane. Tuache hata kuwaza shetani sana. Kuko kwa sababu yaravuze ngo amesema ya kwamba ndabafise mu kiganza cyane. Nina nyinyi kiganjani mwangu. Mwebwe abanyizeye. Nyinyi ambao mmeniamini. Nta numwe ashobora kubakura. Hakuna ambaye anaweza kuwatoa. Kuko mwashizweho na data wo Maana mwijuru. mmetiliwa ndani na Baba wa mbinguni. Bana b'Imana. Wana wa Mungu. Ninde ni nani yodushikira ambaye anaweza tufikiria aho twashizwe mu kiganza cha Kristo, ambapo tumeweka kiganjani mwa Kristo, ambapo yaducinga imanzi, ambapo ametuweka. Nani anaweza kutukutana eko? Ninde yodukurayo? Nani anaweza kututoa eko? Data wo mwijuru, Baba wa mbinguni, kandi ari we yadushizeyo. Nani yeye katutia eko? Kristo ari we yadupfiriye. Nani yeye katutia? Habanamba. Haviwezekani. Shetani kandi yahinduwe ubusa na Kristo, na amebadilishwa kuwa bure na Kristo. Bana b'Imana, nitwaronka iminota 2, nitwaronka iminota 3, tukipata dakika 3, duhore tuvuga kugira neza kwa Kristo, duhore tuvuga Kristo, duhore tuvuga ubushobozi bwa Kristo, duhore tuvuga Kristo yagize neza, ambaye ametenda wema. Umvicha tumye mpinduka nkitwa umukunzi. Niki bana b'Imana? Nihana n'imbabazi data wa twese. Kubera iki? Kuko ruwiyambuye ubwiza bwose. Yambara iki? Yambara umuvumo wose n'ububi bwa. Yankunze nabibereye naruwo gupfa. Niwe tumukomere amashi menshi abemera yuko bavukanye muri Kristo. Ndugu ndani ya Kristo, ntivyoroshe ko mu bihe nk'ibi, si rahisi ya kwamba wakati kama huu Imana iriko irakora uko ishoboye kose kugira ngo itwereke ibishoboka. Mungu anafanya vyovyote vinavyowezekana ili atuoneshe vinavyowezekana. Yuko iri hafi kuza gutora umugeni wayo, kwamba yu karibu kuja kuchukua biharusi wake. Kandi birababaje
tena vinaumiza ingene abantu basamaye ba mbere araba Kristo, jinsi watu wa kwanza ambao wamezubani wa abari Kristo barabihawe, ambao wamevipewa. izi ngwano mwumva ngo za Israeli za Hamasi, Vita mnazozisikia za Hamas na Israeli ni ibintu vyavuzwe mu ijambo ry'Imana, imambo yaliyosemwa ndani ya neno la Mungu. ariko Ila nagira ndababwiza ukuri, nimetaka niwaambilishe ukweli, kandi tena ndabasaba nikiwaomba pia jewe namwe, mimi na nyinyi twicare, tuketi, tutuze, tutulie, tuchunguze tuchunguze nyakati, turimbura ibihe aho bigeze, nyakati ambazo tuko ndani zinafika wapi, muzoba mukoze. mtakuwa mnafanya Birabaje nini? ko n'abakristo benshi Vinaumiza kwamba na Wakristo wengi bavuga ngo wanasema ya kwamba dushigikiye Israeli, tunaunga mkono Israeli. abandi nabo ntumbaze nuko bari bose n'amadini yabo nuko biyumvira, Wengine na madini zao na wanavyowaza sijui, bakavuga ngo natwe wanasema nasi dushigikiye Palestina. tunaunga mkono Palestina. Birababaje mu gihe nk'iki, Inaumiza wakati kama huu kubona rero ikibabaje gose, kuona kinachoumiza natwe sana, abakristo na sisi wa Kristo tuva ku ruhande twarimo tunatoka kando ambapo tulikuwa tukagenda mu ruhande na rutaturaba. kwenda kando ambao haituhusu. Naravuze ngo jewe Nimesema kwamba n'inzu mimi yanje, na nyumba yangu, jewe mimi namwe mwizeye, na nyinyi mlioamini, tuzohaguruka tutasimama kugenda ku ruhande kwenda kandoni, atari rwa Israeli, hapana Israeli, atari rwa Palestina, ama ariko Palestina, tugenda ku ruhande rw'iteka, tugenda ku ruhande rwa Kristo. Niwe yaducunguye, nta wundi yaducunguye, niwe yasheshe amaraso yiwe, nuyo tuzohaguruka tumukorere ubuzima bwacu bwose, tumukomera amashyi umwami Yesu, arayakwiriye. Anastahili. Abifuza kuja ku ruhande rwiwe muri ibi bihe benshi bazazaniwe, hizi nyakati wengi wamechanganyikiwa, muvuge muti amina. Semeni amen. Bana b'Imana, Wana wa Mungu, nta wundi yabonetse, hakuna mwingine aliyeonekana. ikosa rikomeye abana b'abantu bagerageje gukora, Kosa kubwa ambao wanadamu wamejitahidi kufanza ni ukwica ubugingo budashira, ni kuua uzima wa milele. tuer la vie éternelle. Kuua uzima wa milele, Iryo niryo kosa l'humanité yagerageje gukora, hiyo ndo kosa ambao wanadamu wamejitahidi kufanza, kwica ubugingo budashira, kuua uzima wa milele, kandi bidakunda. tena na haviwezekani. Bantu mwe, Watu nyie, ninde yabonetse wundi ni nani aliyeonekana mwingine yatanze ubugingo bwiwe ku bw'ivyaha vyanje? ambaye katoa uhai wake kwa ajili ya dhambi zetu? Ninde? Nta wundi Ni nani? yabonetse Hakuna mwingine aliyeonekana yatanze ubugingo bwiwe ku bw'ivyaha vyawe. aliyetoa uhai wake kwa ajili ya dhambi zetu. Nta n'uriho, Hakuna hata nta ambaye n'uzoza, alipo. Hakuna hata nta atakayekuwepo. n'uwabayeho Hakuna hata atari ambaye Yesu aliwahi Kristo kuwa, gusa. isipokuwa Yesu Kristo tu. Bana b'Imana, Wana wa Mungu, ndabashishikariza na wasii dushishikare kumwegera. tuendelee kumsogelea. Uwo wenyene Huyo peke yake niwe yatanze ubuzima bwiwe, ni yeye katoa uhai wake. uwo wenyene bana b'Imana, Huyo peke yake, wana wa Mungu, nimuze mumwegere n'uno munsi. njoni msogelee hata leo. Naho ivyaha vyawe vyoba bitukura tukutuku, Hata dhambi zako ziwe nyekundu, uko wabusa kose, vile vyovyote uko unavyofanana, umeze kose, jinsi ulivyo vyovyote, nimumwegere. msogelee. Ivyaha vyawe Dhambi zako arabihanagura, atazipangusa, aravyoza, ataziosha. amaraso yiwe Damu yake aracari mazima. ingali N'uno uhai. munsi Hata leo. nimumwegere bana Sogelea wana b'Imana. wa Mungu. Ni vyinshi bisamaza abana b'abantu, Ni mengi ni yanayosababisha vyinshi bigerageza wanadamu. kutwegeza kure Ni mengi yiwe, yanayotusogeza ariko mbali amaraso yake. y'umwami Yesu Ila damu ya Bwana aracari Yesu mazima, ikingali aracakurindiriye uhai. Ikingali ngo inakusubiri. niwegere, Usogee. nuze Njoo. ndakweza. Takuosha. Imbabazi ziwe Huruma zake ziracahari bana b'Imana, zikingali, wana wa Mungu, nimwegere. Sogeeni. Igihe kiregereje, siku zi karibu, nawe uzoburimwo. na wewe ukwenda. Abatanguye mu gatondo Ambao wameanza n'abaje saa asubuhi, 12 na ambao wamekuja saa 12, bose bazobabarirwa, wote kandi imbabazi watasamehewa. ziwe Na ziracari kwa kundi rehema zake nyene. zingali vile vile. Tumukomere amashyi umwami Yesu, Tumpigie makofi Bwana tumwegere Yesu. bana b'Imana. Tumsogelee, wana wa Mungu, Uwo niwe tugomba kuvuga imbabazi ziwe na huyo ndo tunahitaji kusema rehema zake zihambaye. ambazo ni kuu. Imbabazi ziwe zigira neza no mu bihe bidakwiriye. Rehema zake zinatenda wema hata wakati ambao si sahihi. Niwe twigira ku kwizera, Ni yeye niwe tunayejifungia kwa kwizera imani. kwacu. Ni yeye imani yetu. Duhabwa kwizera mu kumwizera, Tunapewa imani kwa kumwamini. twemerwa n'Imana kubera twamwizeye. Tunakubalika na Mungu maana Ukwizera ni impano tumemwamini. iva mu ijuru.
Kuamini ni karama toka mbinguni. Kristo niwe kwizera kwacu. Kristo ndo imani. Niwe huzuye mu kwizera. Yeye ambaye ametujaza ndani ya imani. Wese ntazopfa rubi. Aliyemwamini yote hata kufa ubaya. Timotheo wa 2 igice cya 4. Timotheo wa 2 sura ya 4. Umurongo w'indwi ushaka 8. Mstari wa 7 hadi wa 8. Timotheo wa 2 igice cya 4 umurongo w'indwi ushaka 8. Timotheo wa 2 sura ya 4 mstari wa 7 hadi wa 8. Abizeye Yesu Kristo mwese muvuge muti amina. Ambao wanamwamini Yesu Kristo nyote semeni amen. Abizeye Yesu Kristo muvuge muti amina. Wanaomwamini Yesu Kristo semeni amen. Abo yapfiriye muvuge muti amina. Ambao wamefia semeni amen. Abo yacunguye icyaha muvuge muti amina. Abo dhambi semeni amen. Abemera ko yabacunguye umuvumo muvuge muti amina. Kama amewakomboa laana semeni amen. Abemera ko yabacunguye muvuge muti amina. Kama kawakomboa semeni amen. Timotheo wa 2. Timotheo wa 2 igice cya 4 umurongo w'indwi ushaka 8. Sura yake ya 4 mstari wa 7 hadi mstari wa 8. Mudufashe gusoma uzamukoze. Tusaidie kusoma. Igice ni 4 ku murongo w'indwi ushaka 8. Nagwanye intambara nziza. Narangije urugendo. Nazigamye ukwizera. Dusubiriremo uzobukoze. Kandi mu kubaha ijambo ry'Imana reka ndabasabe twese duhaguruke dusome ijambo ry'Imana duhagurutse. Kwa neno la Mungu sote tusimame. Timotheo 2 igice cya 4 umurongo w'indwi ushaka 8. Timotheo wa 2 sura ya 4 mstari wa 7 hadi wa 8. Narangije urugendo. Nazigamye ukwizera. Ibisigaye mbikiwe igitsibo cyo kugororoka. Ico umwami wacu ariwe mucamanza agororotse azompa. Yakobo igice cya 2 umurongo wa 26. Yakobo sura ya 2 mstari wa 26. Yakobo igice cya 2 umurongo wa 26. Avuga ngo nkuko umubiri utarimo impwemu uba upfuye, niko n'ukwizera kutagira ibikorwa kuba kumera, niko n'ukwizera kutagira ibikorwa nako nyene kuba upfuye. Yohani wa mbere igice cya 2 umurongo wa 29. Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 29. Yohana wa mbere igice cya 2 umurongo wa 9 wa 29. Ko muzi yuko uwo ari umugororotsi, murazi yuko ukora ivyo ukugororoka wese yavyawe nawe. Hera ku murongo wa 27 ntaco twumva umugororotsi uwo bavuga ko ari umugororotsi uwo ari we. 27. Mweho ukurobanuzwa amavuta mwarobanujwe nawe kuguma muri mwebwe. Namwe ntimurinda kugira uwo kubigisha, ariko nkuko uko kurobanurwa kwiwe kubigisha byose, kandi ariko ari ukukuri atari ibinyoma, kandi nkuko kwabigishije niko muguma muri we. Ushaka 29. 28. N'ubu bana bato mugume muri we, kugira ngo niyahishurwa tuzohishurwe, tuzoshire ubwoba, ntituzotetegwe turi imbere yiwe aho azozira. 29. Ko muzi yuko uwo ari umugororotsi, murazi yuko ukora ivyo ukugororoka wese yavyawe nawe. Okay, tukomere mashishambo y'Imana. Tupige makofi neno la Mungu. Fata mugenzi wawe mwicaranye umubwira uti gumya ukwizera.
Ambia aliyekuwa kando yako, mwambie linda imani. Ntambara urimo. Mwambie vita huko ndani. Timo ntambara urimo. Vita huko ndani. Muri urugendo turimo. Kwa hii safari tuko ndani. Gumya ukwizera. Linda imani. Mufate usubire mubwira uti gumya ukwizera. Mwambie alinde imani. Uti gumya ukwizera. Mwambie linda imani. Uti gwanya intambara yo kugumya ukwizera. Pambana vita vya kulinda imani. Abiteguye kugumya ukwizera mu ntambara muvuge muti amen. Wanaojiandalia kulinda imani kwa vita semeni amen. Kubera iki iri jambo Paulo yarivuze kandi mpemu yarashatse ko turisubiramo no musi tukaryigisha. Kwa nini Paulo kasema hili neno na Roho anatuongoza tulifundishe leo? Nuko kwa sababu hari bihe nkuko kwa Mungu twavyize mpemu yaratwigishije nibaza ko mutibagiye. Kuna nyakati kama jinsi tulivyojifunza Jumapili ipitayo, nadhani hamjasahau. Nimba twarahamagawe muri Kristo. Kama tumeitwa ndani ya Kristo, sukumwizera gusa, si kumwamini tu, ariko n'imibabaro yiwe, hata maumivu yake, kwifadikanya nawe, kujiunga naye. Nimba twarahamagawe ku rutare, kama tumeitwa kwa mwamba, tumenye ko imvura itazoreka kutugwira, tujue ya kwamba mvua haitoacha kutunyeshea, tumenye ko imiyaga itazoreka kudukubita, tujue kwamba na dhoruba hazitoacha kutupata, tumenye ko tujue ya kwamba inkukura itazoreka gusurirana, hata mawimbi hayataacha kufurika kupitue. Bana bima, wana wa Mungu, mwumvirize, sikiliza, imvura irahari, mvua ipo muri isi turimo. Kwa dunia ambao tuko ndani, hariho abatuganza, hari n'abaganzi isi. Kuna ambao wanatutawala na wanaotawaliwa na hii, wanaotawala dunia. Muri isi turimo, kwa dunia hii tuko ndani, hari abo duhura nabo, kuna ambao tunakutana nao ambao tuko sawa. Muri isi turimo, kwa hii dunia tuko ndani, muri rugendo turimo, kwa safari hii ambao tuko ndani, abize n'abatize, walioamini na ambao hawajaamini, twese sote hariho abantu dufise kububasha. Kuna watu ambao tuko na mamlaka kwao, abona umuvo, na hao ni chemchem. Imvura, mvua, na batuganza badufise kububasha, ambao wanatutawala wako na mamlaka kwetu. Uwa muyaga, na dhoruba hiyo, na batungana natwe tubona ko ntaco bitwaye turangana, na ni ambao tuko sawa, tunaona ya kwamba tuko sawa, hamna tatizo. Hivyo vitu vyote bishobora kudukura ku rutare, vyaweza kututoa kwa mambo. Ariko ijambo ry'Imana ryaro turemesheje kwa Mungu, ila neno la Mungu limetufariji Jumapili ipitayo, likatuambia kwamba nubwo ivyo vyose vyoza, hata hayo yote yaje, mukaguma muhagaze ku rutare, mkibaki mnasimama kwa mwamba, amaguru yanyu mukayagumiza ku rutare, miguu yenu ikibaki kwa mwamba, nimutambikize msipande miguu kumwe ku rutare, kwa mwamba, ungine ku musenyi, kwa mchanga, ngo naho bizoza, hata yaje, ngo muzoguma muhagaze, mtabaki mkisimama, ngo muzoguma muhagaze, mtabaki mkisimama, nta kimwe muzoba, hakuna mtakachokuwa. Kwa nini? Ngo muhagarikiwe n'umugabo akomeye, ngo Yesu Kristo abahagaze muri we, naho hoze iki nta na kimwe kizobahitana. Bantu b'Imana, uwo mugabo Yesu Kristo sinzi ingene yaranja, sinzi ingene abikora kugira ngo tuzigame, ili atulinde, ntidusage twatemvye, tusijikute tumeanguka. Ukwiriye icubahiro Mwami Yesu, n'ubuhanga bwawe tugukomeye amashyi Mwami urayakwiriye, icubahiro ni icawe, ico tugikuye mu mitima yacu Yesu. Mwumve bana b'Imana, intambara ntituzoreka guhura nazo, vita hatutoacha kukutana nazo, ariko mwumve uyu mugabo nongera atubwiye, bali msikie jinsi huyu mwanaume anatuambia, imvura igwe, mvua inyeshe, baza abo hejuru wakunyanyase, wajuu wakuja wakunyanyase, bakurenganye, wakuonee, abo muvuka nabo mungana, ambao mnatoka tumbo moja, ambao mko sawa, bakwanke, wakukatae, bagukorere vyose, wakutendee yote, bagute, wakutupe, ushika muhira abo ushoboye kuyobora abakozi bawe ukoresha mu kazi, abo ukoresha muhira, unaweza kuongoza, ambao unatumikisha nyumbani, bagukorera amafuti canke sizi makosa ama sijui. Mwumvirize ngene navuze ngo, sikiliza anavyosema, gumya ukwizera, linda imani, gumya ukwizera, linda imani, naho vyoza bikagutingisa, hata yaje akutikise, naho vyoza bikagera gute, hata yaje afanye nini. Bana b'Imana duca mu ntambara zikomeye, Mungu tunapitia vita, duca mu ntambara z'inzara, duca mu ntambara z'ingwara, duca mu ntambara imibiri yacu ikamererwa nabi, duca mu ntambara zikomeye zitandukanye, ndi mu ntambara, uri mu ntambara, turiko tubicamwo, yavuze ngo nimuzoreka kubicamwo, noneho bizogenda gute, ariko mwumve ico mpemu yarabwiye ishengero no munsi,
kanisa leo. Garde la foi. Linda imani. Gumya ukwizera. Linda imani. Nturekure ukwizera vya kuri Yesu Kristo. Nuve kuri Yesu Kristo. Mugumeko. Gumira. Ukwizera kwabera bahawe gusa. Uko vyogenda kose. Naho hoza ingwara zimeze gute. Gumya ukwizera. Naho osonza. Naho kena. Naho urabawe. Naho uravyose. Naho bakwirukana mu kazi. Naho bashomera. Gumya ukwizera. Iyo ntambara yigumye. Hiyo vita ilinde. Iyo ntambara yigumye. Hiyo vita ilinde. Umubiri wawe ntureka kubabara. Mwili wako hautaacha kuumia. Hata wewe unachoka. Nubwo umerewe nabi. Hata uko vibaya. Gumya ukwizera. Linda imani. Nubwo ubukenye. Hata uwe maskini. Nubwo umaze gutunguka ronka vyose. Hata umeshapata vyote vya dunia. Kuko benshi hariho nabonye bakura kuri Yesu. Una hata wengi naho umaze kuronka ivyo abandi bariko bararirira muri iyi minsi. Hata umeshapata ambavyo wengine wako nalilia kwa dunia. Nawe. Linda imani na wewe. Gumya ukwizera. Linda imani. Ntuve kukwizera. Usitoke kwa imani. Naho umerewe neza. Naho muri essence. Naho wabironse nawe. Gumya ukwizera. Linda imani. Gumya ukwizera. Linda imani. Naho Imana ibika kugira ivyo atakigera abandi. Ivyo abandi bariko bararirira. Naho ukaburi kurabironka. Gumya ukwizera. Gumya muri Kristo. Linda imani ndani ya Kristo. Guma muri Kristo. Baki ndani ya Kristo. Na handi bana b'Imana. Gumya kwa kwizera. Tubikiwe igitsibo ciza bana b'Imana. Taji nzuri wana wa Mungu. Reka nababwize ukuri bana b'Imana. Hata niwaambilishe kweli wana wa Mungu. Muri minsi turimo. Kwa hizi siku tuko ndani. Na kigoye. Hakuna kitu kigumu. Mu bihe ducamwo. Kwa nyakati tunapitia ndani. Kugumya ukwizera. Kama kulinda imani. Kugunya intambara yo kugumya ukwizera. Pambana vita ya kulinda imani. Na kitu kigoye nk'ico bana b'Imana. Hakuna kitu kigumu kama hicho wana wa Mungu. Mwumvirize bana b'Imana. Sikiliza wana wa Mungu. Mwumvishe ijambo ry'Imana ritubariye. Sikiliza ambacho neno la Mungu linatuambia. Wana mu bihe bigoye. Hata kwa nyakati ngumu. Ntambara murimo. Hata kwa vita mko ndani. Gumya ukwizera. Linda imani. Kandi ngo niwagumya ukwizera. Na ukilinda hari biza gukuranga ko wagumije ukwizera. Sorry. Hari bikuranga ko wagumije ukwizera. Kuna mambo vitakuonesha kwamba umelinda imani. Mwumve. Sikiliza. Mwumvirize ijambo tangaje rikomeye. Sikiliza neno hili linaloshangaza kuu. Ukwizera. Kwa kuamini. Kutagira ibikorwa. Imani ambayo haina matendo. Gupfuye. Na kuwa imekufa. Nukuvuga ikibana b'Imana. Nikusema nini wana wa Mungu? Muri vyabihe. Hata kwa zile nyakati. Umerewe nabi. Ambapo uko vibaya. Umubiri umerewe nabi. Mwili unajisikia vibaya. Muri vyabihe ukenye. Hata kwa nyakati za umaskini. Muri vyabihe umerewe nabi pe. Nyakati uko vibaya kwa kweli. Muri vyabihe uri kuracamo bita. Hata kwa nyakati ambazo bitaryoheye umubiri wawe. Zifurahishi mwili wako. Ijambo ry'Imana rirakubwiye. Neno la Mungu linakwambia. Araguhamagariye. Roho wa Mungu anakuitia. Mubandanya kugira neza. Endelea kutenda wema. Mubandanya kugira neza. Endelea kutenda wema. Mubandanya kugira neza. Endelea kutenda wema. Bandanya kugira neza. Endelea kutenda wema. Kuko nizo biranga bizeye. Maana hivyo vinaonyesha wale walio Yesu kumusaraba. Kumbuka Yesu msalabani. Alikaraniha. Alikuwa akiumizwa. Alikamererwa nabi. Akisikia vibaya. Alikaraboga. Yuko analia. Avuga ngo data. Akisema baba. Nigiki kikumpebesheje. Nini ambayo inanitoa kwako? Alikaravuga ngo data. Akisema baba. Nigiki kikumpebesheje. Nini tanitenga na wewe? Umubiri we unaniwe. Mwili wake ukichoka. Umubiri wewe urushe. Mwili wake ukichoka. Alikarapfa. Akiwa akikufa. Yaravuze ngo. Amesema ya kwamba. Data. Baba. Baba bariye ntibazi ico bakora. Wasamee maana hawajui wafanyalo. Bakristo buno munsi. Wakristo wa leo. Mwumvire ihishurirwa riva mu ijuru. Sikiliza ufunuo kutoka mbinguni ambao unawekewa no mu bihe mumerewe nabi. Hata kwa nyakati mko vibaya. Bandanya mugira neza. Endelea kutenda wema. Babarira babagiriye nabi. Kugira ngo imbabazi babagiriye nabi. Girira imbabazi babagiriye nabi. No mu bihe bitoroshe. Nimurabe Yesu. Umubiri we umaze gucikana. Umaze gupfa. Mwili wake ulipokufa. Kubera ubabare. Kwa sababu ya maumivu. Haje umusoda. Umuroma. Ilikuja askari. Icumu aramucumita akamsoma mu rubavu kwa ubavu ngo mu rubavu rwiwe ndani ya ubavu wake hatembamwo amazi n'amaraso akatoka damu na maji ngo ya maraso na damu waratemba zikatoka kwa mujisho rya wa musoda yakaanguka jichoni kwa ule askari lilikuwa halioni likafunguka arahumuka akawa ameona pia. Bana b'Imana wana wa Mungu mwige kugira neza jifunzeni kutenda wema mu gihe mumerewe nabi nyakati mko vibaya. Hivyo nizo biranga bizera. Hayo ndio yanaonesha bagumisha ukwizera. Waliolinda imani yao. Mwige kugira neza. Jifunzeni kutenda wema. Mu bihe mutariko muragirirwa neza. Kwa nyakati ambako amtendee wema. Iryo niryo jambo Imana ikiranyigisha muri iyi minsi. Hilo ndo neno ambalo Mungu iko ananifundisha. Sinoreka kurisangira namwe mutuvuka. Siwezi acha kuchangia na nyinyi. Shishikara kugira neza. Endelea kutenda wema.
shishikara kugira neza abana b'Imana. Endelea kutenda wema wana wa Mungu. Reka kuvuga ngo acha kusema ya kwamba nanje na mimi nibereye mu bibazo. Niko ndani ya matatizo. Mwumve. Sikiliza. Abagwanye intambara nziza. Waliopambana vita vyema. Ukwizera. Ya kulinda imani. Mu bihe bitoroshe. Kwa nyakati ambazo si rahisi. Bashishikara. Wanaendelea kugira neza. Kutenda wema. Bashishikara kugira neza abana b'Imana. Wanaendelea kutenda wema wana wa Mungu. Mwumve. Sikiliza. Amaraso yarasohotse. Damu imetoka. Mu rubavu. Kwa ubavu. Arahumura. Yakafungua jicho. Yesu ntiyaretse gutanga agakiza. Hakuacha kutoa wokovu. Ariko musaraba. Bali yabwiye cya gisuma ngo ameambia yule mwizi uno munsi leo uzakuri kumwe nanje. Utakuwa pamoja nami mw'ijuru. Mbinguni. Bana b'Imana. Sikiliza. Nimureke kuvuga Kristo. Msiache kusema Kristo. Mu bihe bitoroshe. Kwa nyakati ambazo si rahisi. Nimureke kuvuga Kristo. Msiache kumsema Kristo. Mu bihe bitoroshe. Kwa nyakati ambazo si rahisi. Mu bihe bikwiriye. Ambazo no mu bihe bidakwiriye. Nyakati ambazo si sahihi. Nimureke kuvuga Kristo. Msiache kusema Kristo. Amazi mu rubavu. Damu kwenye ubavu na maji. Yanamaanisha nini? Asobanura. Yanamaanisha ikimenyetso cy'ishengero. Ishara ya kanisa. Cy'umugeni wa Kristo. Biharusi wa Kristo. Apana ishengero ryose. Umugeni wa Kristo. Kwa biharusi wa Kristo. Kumubiri wa Kristo. Maana mwili wa Kristo. Niryo shengero. Do kanisa. Ariko ivyavuye mu rubavu. Bali vilivyotoka ubavuni. N'umugeni wiwe gusa. Ni biharusi wake tu. Nuko Eva yavuye mu rubavu kwa Adamu. Ametoka ubavuni mwa Adamu. Adamu wa kabiri. Adamu wa pili. Ariwe Yesu atanga ubugingo. Mu rubavu rwiwe havuyemo umugeni. Ariwe jewe nawe. Abo nibo bagumye ukwizera. Abo nibo bakora ivyiza mu bihe bidakwiriye. Mugenda muvuga ubutumwa. Birababaje shengero. Ingero no musike tuza twicara ngaha gusa. Twaguromera ngaha gusa. Mwumve bana birababaje. Sikiliza, vinaumiza. Bana b'Imana bavukanye ndugu bisa n'umuntu vinafanana na mtu ahinyuza ijambo ry'Imana ambaye analikagua neno la Mungu. Wao yumvise ijambo rivuga ngo yule anasikia neno linasema ntukiganyire usijilie eti kesho utalia nini. Imana ikachukuha ibiro 5 na Mungu anakupa kilo 5 ukarya kimwe no munsi. Imana ikabize ko ari vyurya. Mungu analinda ambavyo utakula. Hamukachubika bine ngo mbikiyejo. Na kukula viine unawekea kesho. Kandi hari abantu nabo baje iruhande rwawe bashonje. Na kuna wengine pembeni yako wananjaa. Mwumvirize abantu b'Imana. Sikiliza watu wa Mungu. Umuntu yanka kuvuga ubutumwa bwiza. Mtu ambaye anakataa kusema habari njema. Amepewa habari njema. Anafanana na huyo. Abwira ngo genda wisusurukire. Ambaye anakuambia nenda ukatoke na ubaridi. Bana b'Imana. Mwahawe ubutumwa bwiza. Mmepewa habari njema. Kubera iki muri iyi minsi ya nyuma? Kwa nini kwa hizi siku za mwisho? Abantu bakunda kuza amashengero tukicara. Watu wanapenda kuja kanisani kugenda kuvuga ubutumwa bwiza. Tunakataa kwenda kusema habari njema. Murakogwa isoni kuvuga Kristo. Mnatiwa aibu na kusema Kristo. Murakogwa isoni kuvuga Kristo mwaronse. Mna aibu ya kusema Kristo. Kristo mwaronse harico yabamariye. Kristo mliyempata hakuna ubutumwa bwiza waronse harico bwakumariye. Habari njema mliopewa hakuna Warabuze iminota 30 mu kwezi. Unakosa dakika 30 kwa mwezi. Dakika 30 kwa mwezi. Ukagenda ukabwira mwene data. Unaenda unaambia ndugu. Arushe. Anayechoka. Ukamubwira ubutumwa bwiza. Ukamubwira ico wahawe nawe. Yesu mwaronse. Yesu mliyempata. Nimba mwamuriyeko. Mukumvagira neza. Kwa sababu anatenda wema. Mugumya muri mwe. Kwa nini mnambakiana na yeye? Mwariye ku mfungurwa nziza. Ni kwa nini mmekula kwa chakula chema? Ni wewe ubwirwa ni jewe mbwirwa. Ni wewe unaambiwa ni mimi naambiwa. Reka mwumve bantu mwe. Acha msikie watu nyewe. Bya bintu abantu bahagarara ngaha ngo nimuze ngo mwature. Vile ambavyo watu wanasimama eti njoo mkiri. Mwumvirize ukwatura kweza. Sikiliza kukiri kuzuri. Ukwatura kwiza. Kiri kuzuri. Nimba ngo mwarize mu mitima yanyu. Kama mmeamini mioyoni mwenu. Ukizera Kristo. Mkaamini Kristo. Mwahawe kugororoka mu maso y'Imana. Mmepewa utakatifu mbele za uso wa Mungu. Ariko ni mwatura ko Kristo. Ila mkikiri Kristo. Yabacunguye. Kama amewakomboa. Ngo muzoronka agakiza. Mtapata wokovu. Kwatura Kristo ni kibana b'Imana. Kukiri Kristo ni nini wana wa Mungu? Genda mumubwire bajya bataramumenya. Nenda mwambie wale ambao hawajamjua. Igisuma ku musaraba. Mwizi msalabani. Chabwiye kigenzi cacu. Kimeambia mwenzake. Chatura Kristo wariwe. Akakiri Kristo ni nani? Genda mwaturira bataramenya Kristo. Nenda mkiria ambao hawajajua Kristo. Genda muvuge Kristo bantu mwe. Nenda mseme Kristo watu abariko baratinya kumushingira intahe. Ambao wanaokopa kumshingia. Sikiliza alichokisema. Osizokogwa n'isoni nanje. Sitatiwa na aibu na mimi. Kubavugira imbere ya data na bamalayika. Kuwasemea mbele ya baba na wamalaika. Nzobihakana. Nitawakana. Wakristo buno munsi. Wakristo wa leo. Famurizi ntebe. Toka kwa hizi viti. Ale prêcher la bonne nouvelle. Nenda mkaseme habari njema. Genda muvuge Kristo. Nenda mkaseme Kristo. Ubutumwa bwiza ntibuteye isoni. Habari njema haitii aibu. Ntibuteye isoni. Haitii aibu. N'ubushobozi. Ni uwezo. Bwahinduye
natire yari umunyabyaha uno munsi nkaba nemewe imbere ya data ngenda nemye ibyo nimba narabikorewe nawe warabikorewe ntacyo twokwirata abana b'Imana n'ubuntu twagiriwe kubw'ubutumwa bwiza twumvise bantu mwe ale prêcher la bonne nouvelle. Nenda mkaseme habari njema. Mwana hau uburenganzira. Mmepewa uwezo. Nibikenewe ko tubanza gusenga. Havitakiwi tuanze kuomba. Nibikenewe ko banza kubabwira. Havitakiwi uanze kuambia. Yesu wamenye wewe. Yesu uliyemjua wewe. Ateye isoni kuvuga. Anaibisha kusema. Ubukene burahari. Umaskini upo. Mugabo ubukene bwa mbere bwo mu mutima. Ila umaskini wa kwanza ni wa rohoni. Kubereka abakristo b'uno munsi. Kwa nini wakristo wa leo? Nukwicara tugira amanalize gusa mu mashengero. Tunaikaa tukianalizia tu makanisani. Nico gituma tudakura. Ndio maana hatukui. Nico gituma n'Imana itatwita ku vyacu. Ndio maana hata Mungu yaravuze ngo nimwita ku vyanje nanje nzokwita ku vyanyu. Amesema atakayeshughulikia vya kwangu nami nitawashughulikia. Wakristo. Nutavuga Kristo Satani azovugira muri wewe. Usiposema Kristo shetani atasemea ndani yako. Haguruka mwamamaze Kristo muri iyi minsi. Simama mtangaze Kristo kwa siku za leo. Mu ngeso zanyu. Kwa tabia zenu. Mwumvise ngo. Mmesikia kwamba uwe ni wagororotse. Huyo ndo mtakatifu. Hata walio mwamini nao. Namwe mukwiye gukora ibigororotse. Wangepaswa kufanya vitu vitakatifu. Bana b'Imana. Wana wa Mungu. Nimwamira ivyamwa vyiza abandi mu bihe nk'ibi. Muwe matunda mema kwa wengine kwa nyakati kama hizi. Turi ku mwanya wa nyuma. Tuko kwa siku za mwisho. Turi ku mwanya wa nyuma. Tuko kwa siku za mwisho. Koma induru. Piga kelele. Vuga Kristo. Sema Kristo. Semerera. Piga kelele. Yesu natevye kuza kudutora. Hayuko mbali kuja kutuchukua. Ngo yihanganye. Amevumilia kugira ngo wa munyavyaha umwe ari hanze. Ili yule mwenye dhambi ambaye yuko nje. Nawe yinjire bana b'Imana. Naye aingie watu wa Mungu. Nawe aze bana b'Imana. Naye akuje wana wa Mungu. Yinjire. Aingie. Abantu bizeye. Watu walioamini. Reka ndabivuge buhoro buhoro. Acha niseme pole pole. Turangwa n'ivyo bintu bitatu. Tunaoneshwa na mambo matatu. Turi mu bihe bitoroshe. Tuko kwa nyakati ambazo si rahisi. Tulinde imani. Wagumije ukwizera. Aliyelinda imani. Ibikorwa vyiwe bigaragara muri we. Matendo yake yanaonekana ndani yake. Ukwizera. Imani. Kutagira ibikorwa. Ambayo haina matendo. Inakuwa imekufa. Ibikorwa vyo kwizera. Kazi za imani. Haba mu bihe bibi. Iwe nyakati mbaya. Iwe nyakati nzuri. Zinaonekana. Reka nababwize ukuri. Acha niwaambilishe kweli. Cha pili. Mwumve niba mwarize mwagumije ukwizera. Sikiliza kama mmesikia na mmelinda imani. Ngo nous sommes sauvés pour servir. Tumeokolewa ajili ya kutumikia. Umuntu yumva vy'ukuri. Mtu ambaye anasikia kwa kweli. Bantu mwe. Watu. Hari umugabo n'umugore bari ngaha. Kuna mke na mume ambao wako hapa. Ku bantu batarizera neza. Kwa watu ambao hawajaamini vema. Canke muramaze kubona? Ama mmeshawahi kuona umugore mke atavyara ambaye hazai agahinda abafise uzuni ambao anakuwa nao yatizeye bien sûr wakati hakuamini. Ndio muramaze kubona muri societe, mmeshaona ndani ya ukumbi tunapoishi umugore nk'uyo, mwanamama kama huyo, ingena n'abantu bamufata, uone jinsi na watu wanamchukulia kwa ambao hawajaamini. Muramaze kumva, mmeshawahi kusikia cyangwa kubona ama kuona umugore atavyara, mke ambaye hazai, yaba satana muvugirako, jinsi shetani anamsemea yeko, wewe daima twazirukanye, hizo pepo tunazifukuza, nta nawe atanamwerekana inzira, hanamubwira ngo genda. Kuna ambao hata wanamwambia nenda, baragerageza bakacana ahantu hose hashoboka kugira ngo barako yoronka iki, wanaenda na mahali kote kunako kuwezekana ili waone kwamba atapata mtoto. Muzora mtazame, hari umugore atavyara, kuna mke ambaye hazai, kuza mu muryango, anapofika familia wabatizera, kwa ambao hawakuamini, baramwirukana, hata kumfukuza wanamfukuza. Iyo muganirije, unapomwongelesha usanga yuzuye intuntu n'agahinda mu mutima, nakuta amejawa dhiki na huzuni. Mwibaze rero, sikiliza sasa, mjiulize leo ingene twe turi abageni ba Kristo, jinsi sisi ni biharusi wa Kristo. Kristo aba muri twebwe, Kristo anaishi ndani yetu, kandi uwo mugabo wacu Kristo, na huyo mume wetu Kristo, wewe turamaze kubona ko atari sterili, yeye tumeshaona kwamba si tasa, ararondoka,
anazaa. Kuko nanje nawe maana mimi na wewe twaje kubwiwe, tumekuja ajili yake, tuhari kubwiwe, twabyawe nawe, tumezaliwa nawe, tubyazwa ijambo ry'ubushobozi, tukizaliwa na ijambo ritabora, neno ambalo haleluya, amen. none sasa uwo Kristo ko ari muri wewe ubu, huyo Kristo mbona yuko ndani yako? kubera iki vyamuranga, kwa nini vinavyomuonesha uno munsi vyahagaze, leo vimesimama? kubera ko abakristo benshi ngaha, kwa nini wakristo wengi hapa, abageni ba Kristo, biharusi wa Kristo, abagore ba Kristo, wake wa Kristo, mutavyarira Kristo, hamzali Kristo? kubera iki muri ngumba? kwa nini nyinyi ni tasa? kubera iki turi sterile mu buryo spirituel? kwa nini sisi ni matasa kwa hali ya kiroho? kubera iki? kwa nini wewe ni washika unapofika hamwe tuzoronka ca gitsibo, ambapo tutapata ile taji, uzocambarira iki? utakivalia nini? uzosanga wambaye iki? utakuta unavaa nini? ijambo ry'Imana riravuga ngo, neno la Mungu linasema ya ngo kwamba bashikanye benshi kugakiza, waliofikisha wengi kwa wokovu, ngo bazorusha abandi kwikayangira, watazidia wengine kuzoba inyenyeri zaka gusumba izindi, watakuwa nyota ambazo zinang'aa zaidi ya zingine. none bantu mwe, sasa watu nyie, Paulo yaravuze ngo, Paulo amesema ya kwamba nimba kama wanazova sana nambaye ubusa, watakuta nimevaa uchi, tuvuga ibitsibo tugakoma amashi, tunasema taji tunapiga makofi, tuvuga kwa kaka tugakoma amashi, tutang'aa tunapiga makofi. none bana b'Imana, sasa wana wa Mungu, mwumve ngene Paulo yavuze, sikiliza jinsi Paulo alivyosema, malera amwa, laana kwangu nzobona ibara, nione ole nintavuga ubutumwa bwiza, nisiposema habari njema. none Paulo, sasa Paulo kubera iki yavuze gutyo? mbona amesema hivyo? wewe ivyo ntibikuraba, wewe haya hayakutazami? ko yavuze ngo mutwigane kuko natwe twiganye Kristo. mbona amesema mnifuatilie kama nami kubera iki kuva nilivyofuatilia Kristo Kristo? ashitse muri wewe? kubera iki kwa nini kuva Kristo ashitse muri wewe, toka Kristo anafika ndani yako atasubiriye kurondoka, hakuwahi tena kupata matunda? aba turi kumvuga muti amina, ambao tuko pamoja semeni amen, aba turi kumvuga muti amina, ambao tuko pamoja semeni amen. kibazo, mimi niwaulize swali, kubera iki kuva Kristo ashitse muri wewe, kwa nini toka Kristo anafika ndani yako atabandanya umurimo we wamuzanye? haendeleshi kazi iliyomleta? kubera iki? kwa nini? hari kibazo cyahe? kuna tatizo gani? ubwo Kristo niyo batahari, hayupo? chunguza neza, chunguza vizuri, kuko kwa sababu uko yarari alivyokuwa n'ubu niko ari, ndivyo na hivi alivyo, kandi niko azokwama, na ndivyo ataendelea muvuge kuwa. muti amina, semeni amen, haleluya, amen. mwumve sikiliza, icamukuye mw'ijuru kilichomtoa mbinguni nukuzimira abari barazimiye, ni kukuleta ambao wamepotea, na mimi na wewe, kandi twaraje na tumekuja. none ikibazo sasa swali ni iki? ni hili, sindakire kuna munsi, siachi leo, niwibaze nawe, jiulize na wewe, ni bangahe bamaze kumenya Kristo? ni wangapi wameshawahi kumjua Kristo? kubera urwo rurimi rwawe rumwatuye, kwa ajili ya ulimi wako tu ni bangahe umemkiri? bamaze kumenya Kristo? ni wangapi wameshamjua Kristo? kubera ivyamwa ubamiye, kwa ajili ya matendo ni bangahe bamaze kwizera Kristo? ni wangapi wameshaamini Kristo? mwumve Paulo ngene yavuze, sikiliza Paulo alivyosema, mbona ibara malele à moi ole kwangu si je ne prêche pas la bonne nouvelle. kama sisemi habari njema. Quel malheur! ni ole gani? oya, ndabona hari n'abariko barasinzira. naona piko Bwana ambao Yesu wanasinzia. asifiwe. Amen, Haleluya, amen, Bwana Yesu asifiwe. amen. mbariza ikibazo umutima wawe, uliza swali moyo wako, reka kumva, nturabe mwene data, nturabe mwene data, usitazame ndugu ama nani, baza wonyene waje ngaho uno munsi, nta wundi, jiswali ni wewe. kubera iki? kwa nini? maze imyaka 2 namaliza miaka 2 3 4 5 numvise Kristo, nimeshawahi ariko kumsikia kubera Kristo. iki kwa nini? atanu munsi numwe hakuna siku hata moja ndabona umuntu yizeye Kristo? nimeshaona mtu ambaye anaamini Kristo, kubera namubwiye Kristo, namwaturiye Kristo agira neza, kwa sababu nimemkiria Kristo ivyo anayetenda yamukoreye, wema aliyomtendea. kubera iki? kwa nini? atanu umuntu numwe ndabona, hakuna mtu hata mmoja nimeshawahi kuona. none Yesu kuva ashitse muri wewe yaciye hagarika umurimo. Sasa Yesu alipofika ndani yako amesimamisha kazi. Kujambo ry'Imana rivuga ngo ni wewe utanguye,
Mbona kazi ni wewe uhagarikiye? Mbona amarembo y'ikuzimu? Hata milango ya kuzimu. Mbona wewe uhaguruka? Hata isimame. Kandi ni wazo usoze. Na ni hata maliza kazi yake. Ndabaza ikibazo. Nauliza swali. Yesu anamwambia unashiteho point final. Yesu amesema nimetia point. Mutijambo ry'Imana ngene rivuga. Sikiliza neno la Mungu linavyosema. Umunsi umunyamahanga wa nyuma yinjiye mu ishengero. Siku mgeni wa mwisho ataingia kanisani. Ndio munsi Yesu azotwara ishengero. Na ndio siku Yesu atanyakua kanisa. Yes! Ndio. Soma neza Abaroma mwumvirize. Soma Warumi msikie. Igice 11. Sura ya 11. Nta vyinshi njamo. Hakuna mengi nitaingia ndani. Cyari ico. Yalikuwa hayo. Cyari ico. Yalikuwa hayo. Umugabo umwe mwumvirize. Baba mmoja, sikilize. Yabwiye abahungu biwe babiri. Ameambia watoto wake wawili wanaume. Arababwira ngo. Akawaambia kwamba. Genda munkorere iki? Nenda mnifanyie nini? Umwana amubwira ngo papa ntavyo nkora. Baba mmoja akamwambia baba mimi sitavifanya. Hamara genda arabikora. Alafu akaenda akayafanya. Mwingine anamwambia ngo papa ndio ndabikora. Mwingine akamwambia ego ndabikora. Hanyuma ntiyabikora. Alafu akuyafanya. Yesu acharabaza ngo muri abo bantu babiri. Yesu akauliza kwa watu ninde yagize neza? Nani kafanya wema? Je nagira mbaza ikibazo. Nahitaji kuuliza swali. Ninde? Nani? Mwicaye mumpinyuze mwese mwicaye aha. Nikague nyote mnaoketi hapo. Umuntu atibona ko ikimenyetso cyo kuvuga ubutumwa bwiza. Mtu ambaye hajioni ndani ishara ya kusema habari njema. Ninde iteze kuzoja mwijuru? Nani anatarajia kwenda mbinguni? Nikibazo mbajije hagiye mukibaza ko ndomusazi. Ni swali nauliza lakini mnaweza kawaza kwamba nimechizi. Nimba muri wewe. Kama ndani yako. Fardo yakuye Kristo mwijuru. Mzigo ama uliomtoa Yesu Kristo mbinguni. Ukumvuna musi tabaye umutwaro wawe nawe. Ukisikia leo si hitaji kwako na wewe. Kumva bari korahona bitakubabaje nawe. Ukisikia ambao wako na kupotea kuumizi na mbilisho kweli. Wewe wichaya. Wewe unayeketi hapa. Uriteze kuja mwijuru. Unatarajia kwenda mbinguni? Umazi imyaka 2 imyaka 3 imyaka n'ukwezi kumwe. Miaka 2 3 nisomere zibi. Hata mwezi mmoja hata semene 2. Nta n'umuntu numwe. Hakuna mtu hata mmoja. Urumvubuza mu gatondo asubuhi uvyuka gusa unaamka tu mu mutima wawe moyoni mwako ivyo kurya byo kwambara kuvaa kwiberaho gusa uishi tu ivyifuzo vy'isi matamanivu ya dunia hii ariko lakini ivyabujije Imana vilivyomkosesha Mungu heshima yake ikachambura na kuivua ikaza mwisi na kuja ulimwenguni kubera jewe nawe ili mimi na wewe tuyivyanga mu vyaha kugira ngo twariko twogaruka Imana irabura amahoro Mungu akakosa amani iraheba icubahiro cyayo akaacha utukufu wake jewe ndabaza ikibazo mimi nauliza swali nauliza swali wewe utaravyibona ko n'umunsi n'umwe haujajiona yako hata uribaza ko unajiswali ya kwamba Yesu ari muri wewe Yesu yuko ndani yako uwo Yesu ni yabaki Yesu ni namna gani yashitse muri wewe amefika ndani yako akacaba ingumba yarasanzwe atari ingumba akawa tasa na kuwahi kuwa tasa Jenny walije kibazo mimi najiulizia swali ewa Jenny walije kibazo mimi nimeuliza swali uiteze kuja unatarajia kwenda wapi Yesu yupo Yesu arahari kweli jukuri wotumunanirwa n'ibintu bimwe bimwe ni bora ushindo na vingine vitu kuko tuza agace twese kwa sababu tunajua kabisa sote ariko tuzomenya gose ila tutajua zaidi nta kuntu hakuna jinsi wowe warakufunguye ku mfunguro takuwa umekula kwa chakula zagaciro chakula cha heshima nta kuntu hakuna jinsi wowe warasobanukiwe iyo wavuye wewe utaweza kuwa umeelewa uliko toka wewe kabona Imana yagukoreye na kuona ambacho Mungu anakutendea kamenya ko atari wewe wabikoze na kujua kwamba si wewe umetenda ariko kabona ico yakoresheje kugira ngo agukwege ila ukaona ambacho ametumikisha ili akukote na wewe yele sentiment qui était en Christ kuwa na hiyo shauku ambayo ilikuwa ndani ya Kristo kuwa na moyo ambao ulikuwa ndani ya Kristo qui était en Christ mkwe na moyo ambao ulikuwa ndani ya Kristo bana b'Imana wana wa Mungu birababaje inaumiza umuntu atagabura ubutumwa bwiza yahawe ku buntu mtu ambaye hapani habari njema aliyopewa kwa bure nta kuntu yogabura ikiro c'ibiharage yabiricuya hakuna jinsi anaweza kugawa kilo cha maharage nico gituma maana nico gituma
maana nico gituma dufise n'ibibazo bidahera. Tuna hata matatizo ambayo hayaishi. Nico gituma dufise ibibazo bidahera. Tuna matatizo hayaishi. Nico gituma Imana itubwira ngo Mungu anatuambia kwamba ndabahaye ibi, awapatia haya, rondera ibi, tafuta haya, twe tukarondera ibindi. Sisi tunatafuta mengine. Abo turi kumwe mvuge muti amina. Ambao tuko pamoja semeni. Abo turi kumwe mvuge muti amina. Ambao tuko pamoja semeni. Abo twashikanye ngaho muvuge muti amina. Ambao tumefika pamoja hapa semeni. Abo turi kumwe mu modoka muvuge muti amina. Ambao tuko pamoja ndani ya gari semeni amen. Dusome igisoma kimwe cyo turangiza. Tusome andiko la mwisho tumalize. Sasa tunaenda. Hebreu 11 muyisome jana hariyo mfata. Umwe dufatira adusome cyo turangiza. Waibrania 11. Abaheburayo 11. Nta kuntu waragumije ukwizera ngo ureke kuvuga Kristo, ntibibaho. Hakuna jinsi unaweza kuwa umelinda imani wacha kusema Kristo, haijawahi tokea. Turangize umurongo Hebreu 11 umurongo wa mbere wa kabiri, soma gusa murasoma gusa ntitunasigura kuko bari bakibasomeye mu misi heze. Waibrania sura 11 mstari wa kwanza hadi wa pili. Abaheburayo igice cya 11. Rahe ukwizera nukumenya gose ivyizigirwa. Nikumenya gose ivyizigirwa. Udakekeranya ngo ntibizoba. Ntukekeranya ngo ntibizoba. Kandi ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari iby'ukuri. Ego. Umurongo wa kabiri. Icatumye abakera bashimirwa intahe. Ego. Ni uko kera nuko bari bagufise. Bari bafise ukwizera. Gatatu. Ego. Ukwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Ego me cyane. Cyo catumye iboneka bitaremwa mu biseruka. Ego. Ukwizera niko kwatumye Abeli aha Imana ikimazi. Guhera ku murongo wa 4 kumanuka gushaka murongo w'icumi bagenda bavuga abantu bagumanye ukwizera. Wanasema watu batubera akarorero. Hera ku murongo w'11 rero. Mstari wa 11. Hera ku murongo w'11 turangize. Ukwizera niko kwatumye Sara ashobozwa gusama inda naho yari yaraciye. Oya, reka dore ku murongo w'9. Tuanze kwa mstari wa 9. Ukwizera niko kwatumye Aburahamu umva aba inyambukira. Ukwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagaye akaja ahantu yarabikijwe kuragwa. Yarabikiwe kuragwa. Aho niho yari yaragiwe kuzoba. Nuko aragenda atazi yaje. 9. Ukwizera niko kwatumye aba inyambukira mu gihugu yasezeraniwe. Wowe mu gihugu wasezeraniwe ariko uri nyambukira, muri wewe uzi kuri nyambukira. Ugafata kuri nyambukira. Kubera niki cyatumye abona ko ari nyambukira? Ni nini imemfanya kujiona mgeni? Akakibona nk'itariciwe. Na hiyo inakuwa ni siku akabana mu mahema na Isaka na Yakobo. Abaraganywe nawe ivyo yasezeranywe. Wewe wahawe igihugu wavuze ngo hanahiwa urahashitse. Au kwinjoyinga ngo uryoherwe ariko muri wewe ni kwako ukagumufata yuko uri nyambukira. Unabaki unajibana kama mgeni. Kubera iki 10? Kwa nini 10? Kuko yararorereye ca gisagara cubatswe kwitanguriro umugezi. N'umwubatsi waco ni Imana, ico gisagara ni icahe? Mji huyo ni wa wapi? Mwumve bana b'Imana. Ibitubuza kugumya ukwizera vinavyotukataza kubakiana imani ni hivi. Nituzi yuko turi nyambukira muri iyi si. Hatujui kwamba sisi ni wageni hapa duniani. Ariko reka mwumvirize ijambo ry'Imana yatubwira. Sikiliza ambacho neno linatuambia. Hari gisagara mwumvirize Aburahamu hariya. Sikiliza Ibrahimu kule. Hari abantu bamaze iminsi muri iyi minsi barogota bidodomba numva bavuga ngo Imana watu wanamaliza siku wakisema mambo. Ngo ntiyaduseze kuzoja mu ijuru. Abantu nk'abo mubima amatwi. Watu kama hao muwanyime masikio. Mwumve neza. Sikiliza vema. Aburahamu myaka ni myaka kera. Ibrahimu myaka na myaka zamani. Yesu Kristo. Hakuona Yesu Kristo. Ariko yari yiteze ijuru. Ila alikuwa anatarajia mbingu. Nico gituma yabona Kanani. Ndio maana aliona Kanani. Mwumve abanyisraeli n'abakina ba Palestina bariko baragwana bapfa Kanani. Waisraeli na Wapalestina wako wanapigana wakikufa Kanani. Ariko murabishurirwa Aburahamu yagize. Ila tazama ufunuo ambao Ibrahimu alikuwa nao.
Niyanayishatse. Yeye hakupambania hata hayo. Yarazi yuko icabikiwe. Alikuwa anajua kama anachowekewa. Cagize gute? Ni mji ambao umefanya nini? Umejengwa na Mungu. Ndabashimira abari ngaha nabo bafise iryo hishurirwa. Yuko hari gisagara cubatswe n'Imana. Babikiwe. Nibabone ko ngaha mwisi ariho murage wabo. Kwamba hapa duniani muvuge muti amina. Semeni amen. Muvuge muti amina. Semeni amen. 11. Ukwizera niko kwatumye Sara ashobozwa gusama. 11 tuje ku 13 rero. Abo bose bapfuye abo bavuze hejuru bacizeye. Aha niho nagomba kuhereza. Ambao wamesema huko juu walikuwa akilinda imani. Hapa ndipo nahitaji kumalizia mstari wa 12. Abo bose bapfuye. Hao wote wamekufa. Nimunsubiremo. Abo bose bapfuye. Hao wote waliokufa. Shangera subiramo. Abo bose bapfuye. Hao wote wamekufa. Hanyuma batarahabwa ivyagize gute? Na hawajapewa vilivyoahidiwa. Oya. Hapana. Abafise ijambo ry'Imana ngamuvuge muti amina. Ambao na neno la Mungu semeni amen. Abafise ijambo ry'Imana ngamuvuge muti amina. Ambao na neno la Mungu semeni amen. Abariko barasoma muvuge muti amina. Ambao wako nasoma semeni amen. Abo bose bapfuye. Subiramo. Abo bose bapfuye. Ko muvuge mu ntamatama. Abo bose bapfuye. Hao wote wamekufa. Hanyuma bagize gute? Batagize gute? Batagira gute? Subiramo. Bapfuye? Oya nimutwara kwijambo ry'Imana ryavuze. Bapfuye? Soma jinsi neno la Mungu linavyosema. Bapfuye? Oya, barapfuye. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo barapfuye. Neno la Mungu linasema kwamba wamekufa. Bapfuye bagize gute? Wamekufa wanafanya nini? Hanyuma? Alafu? Bari baronse ivyo basezeranye. Wamekuwa wamepata ahadi zao. Muvuge muti amina. Semeni amen. Muvuge muti amina. Semeni amen. Baronse ivyo basezeranye. Wamepata ahadi zao. Mugabo bagize gute? Ila wamefanya nini? Barinze bapfa. Wamekufa. Bagumije iki? Wakilinda imani. Bagumije iki? Wakilinda imani. Kandi ivyo basezeranye ntavyo. Na walivyoahidiwa hawakuvipata. Muvuge muti amina. Semeni amen. Dukomere Imana mashiko inatangaje. Mpigie Mungu makofi maana ni wa zaidi. Ni bande ngaha bakirindiriye ivyo basezeranye? Ni wangapi hapa wanasubiri ahadi zao? Ni bande batoshobora gupfa kubera amasezerano y'Imana ataruzura mu buzima bwabo? Ni wangapi hawezi kufa kwa sababu Mungu hajatimiza ahadi zao? Tuvuge tuti amina. Semeni amen. Allo. Allo. Allo l'église. Kanisa. Sezerano ry'Imana. Jewe sinzopfa ntaronse isezerano kirazira. Sivyo? Sivyo? Bila sipati hadithi ndio. Sivyo? Abantu bizeye. Hawa hawakuamini. Ndabasavye muze gusoma ku 35. Tutasoma mstari wa 35. Kushuka mtasikia wanakwambia wengine. Ngo n'imibiri yabo ngura tebwa amabuye. Abandi batekwa ikapigwa mawe. Mu mavuta. Wengine wakakaangwa ndani ya mafuta. Haleluya. Amen. Ngo bataburirwa kw'imibiri yabo. Wengine wakachanwa kwa mwili yao. Wengine ngo bategwa amabuye. Wakapigwa mawe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ariko bararahira ngo ila wakaapa ya kwamba huyu mwili nubwo ari ukisezeraniwe vyinshi, hata umeadiwa nubwo ari ukifise vyinshi usezeraniwe muri iyi si, hata umekuwa na majivuno ya dunia hii, ukwizera turajana nako, turasinzira, tusinzirana ukwizera, kuko usinziranye ukwizera asinzirira muri Kristo. Muvuge muti amina. Semeni amen. Murabahirwa mwebwe. Nyinyi ni mwenye heri. Mukomeje ukwizera ambao mnalinda imani imitima yanyu ndani ya mioyo yenu. Igumi iboheye ku kwizera. Mioyo yenu ibaki na bana imani. Tabohewe mu vyo twasezeraniwe. Na isifungiwe kwa ambavyo Imana yabasezeraniye. Kwa ambavyo Mungu kawaahidia. Désolé église. Samahani kanisa. Si mwese muzoronka ivyo mwasezeraniwe n'Imana. Si nyote mtakaopata mlivyoahidiwa na Mungu. Imana ishobora kugusezeranira ibintu. Mungu anaweza kuahidia vitu ikagutwara na inakubeba utarabibonesha amaso na hujaviona na macho. Kubera iki? Kwa nini? Muze gusoma iki gisoma ndakibasavye mwese ndakibatuye n'abadukurikirana. Some andiko hili na waomba. Ngo turabikiwe isezerano. Tunawekewa ahadi lidahera ambayo ni ya umilele. Isezerano
rizokwama bihe bidashira. Tubikiwe igisagara, igisagara aho tuzaba twambaye umubiri udapfa, aho tuzaba twambaye ukutarira, aho tuzaba twambaye kudasonza, aho tutazasubira gupfisha. Waho iyo tuvyibutse jewe nawe ngo dukure imitima kuvyo twasezeraniwe mw'isi, tukayibohera mw'ijuru iwacu aho twiteze umukiza aje kuza. Yesu tumukomera amashi n'umuhanga, asezerana isezerano ryiza. Ana ahadi nzuri. Abandi baravuga ngo wengine wanasema ya kwamba waratebeje iryo sezerano. Anakawiza ahadi. Oya ntaritebeje rero. Hakawizi. Warindiriye ko bihana. Anasubiri waungame. Arindiriye ko babandi bihana. Anasubiri wale wengine waombe toba. Eglise. Kanisa. Kuri bitutu mu mitwe yanyu. Toa. Ndasavye bana tuvukana abana b'Imana. Naomba ambao tunatoka tumbo moja wana wa Mungu, acha futa. Murazi Paulo ngene yavuze? Unajua Paulo alivyosema? Ngo gupfa niki? Kufa ni nini? Niki? Kufa ni nini? Kufa ni faida. Hagira umuntu ansomera atari no mu pastor nga? Mtu ambaye si pata hapa. Gupfa niki? Kufa ni nini? Kubera? Kwa nini? Hanyuma kubaho naho? Alafu kuishi ni nini? Gupfa ni nyungu yasiguye ngo niki? Kufa ni faida, ametafsiri ni nini? Yapfuye gupfa ngo niki? Amesema kufa ni faida kwa nini? Ni faida kwa nini? Kweli yavuze ngo ni nyungu. Kwa nini amesema ni faida? Muvuge muti amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Murazi gituma? Yavuze ngo gupfa. Amesema kufa ni faida. Ngo kubera kugenda kwibanira na Kristo. Kwa sababu kuishi na Kristo ngo birarengeye. Ni zaidi. Ngo birarengeye. Ni zaidi. Niko yavuze ari kubaho. Kama ni kuishi. Nugupfa. Na kufa. No itamo gupfa. Naweza chagua kufa. Gupfa ngo birarushirije cyane. Kufa ni zaidi. Kuko ngo kwibanira na Kristo. Kwa sababu kuishi na Kristo. Ngo kwibanira na Kristo. Kuishi na Kristo. Ngo ni gihebuje. Ni cha kushangaza. Abo turi kumwe hambwira gutya muzamuka. Ambao tuko pamoja hapa, fanyeni hivi. Muzikisema ndabwira gutya. Gumiza ibiganza byanyu gutya. Najua kwa nini nawaambia mfanye hivi. Ndashaka ngo Imana ihumura amaso yacu twese. Nahitaji Mungu afungue macho yetu sote. Duhishurirwe. Tufunuliwe. Duhishurirwe. Tufunuliwe. Duhishurirwe. Tufunuliwe. Ivyo tubikiwe iwacu. Ambacho tunawekewa kwetu. Kwa huyo mji. Kubana na Kristo. Uishi na Kristo. Ico bisobanura. Ambacho vinatafsiri. Murakoze cyane. Asanteni sana. Acharavuga ngo kubaho naho rero. Na akasema abifuza kubaho. Ambao anatamani yavuze kubaho naho. Sikiliza kwa nini amesema kuishi. Mwatoe. Umepapata? Soma. Somee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na harimo yatoe. Hakuna aliyepapata. Dusomere. Tusomee. Abi Filipi igice cya mbere murongo wa 22. Wa Filipi sura ya kwanza mstari wa 22. Kuko kubganje kubaho ari Kristo. Kubganje kubaho ari Kristo. Kandi gupfa ari nyungu. Gupfa ni nyungu. Ariko namba ari kubaho mu mubiri. Nimba ari kubaho mu mubiri. Ico kizonyamira imbuto z'igikogwa kandi sinzi ico mpitamo. Ni nabaho gituma ari Kristo. Kubaho kwanje ni imbuto gusa. Kwami imbuto bandanya. Ndazazaniwe muri ivyo bibiri. Eba binanichanga. Kuko ni unataka kuishi, lakini roho yangu na inapenda kuishi na baba yangu. Aha, enda. Kuko nifuza gutaha ngo mbane na Kristo. Nifuza gutaha nibane na Kristo. Kuko ari cyo kirushirije cyane. Yamara kuguma mu mubiri nico cyorushiriza kubagirira ikimazi. Nico cyorushiriza kubagirira ikimazi. Liza imali. Kuguma mu mubiri naco ni cyorushiriza kuri jewe. Oya! Kuri wewe. Oya! Ahubwo cyorushiriza kugira kamazi kuri mwebwe. Kuri jewe akamaro ikirushirije nuko nagira kuzana na Kristo. Ariko kuri mwebwe nindabaho. Niho zogira akamaro kugira ngo nawe ngirico ndabamari muvwe nuti amina. Amen. Kuishi tunaishi na wengine. Na kufa ni faida kwa waliolinda imani. Amen. Mungu akikupa siku 2 sili ujifurahishe, ishi kwa ajili ya wengine, ni ajili ya wengine. Ubayeho kugira ngo bigirire inyungu abandi. Uko ili uwe faida kwa wengine.
Iri ni jambo ry'Imana. Hili ni neno la Mungu. Iri ni jambo. Hili ni neno la Mungu. Tulikomera amashi. Tulipigie makofi. Tuhaguruke dusenge mzomukozi. Simame tuombe. Abimana yongeye uyu munsi kubaho muvuge muti amina. Ambao Mungu kaongeza siku ya kuishi, semeni amen. Tubayeho kugira ngo tubereho aba. Tunaishi ili tuishi sababu ya wengine. Tubayeho kugira ngo abandi bagire inyungu. Bibere inyungu aba. Tunaishi ili wengine wapate faida. Twabisomye. Tubayeho kugira ngo bigirire inyungu aba. Tunaishi ili tuwe faida kwa wengine. Abavyemeye muvuge muti amina. Waliokubali semeni amen. Abavyemeye muvuge muti amina. Waliokubali semeni amen. Ni bande bumva badakozwe isoni na Kristo? Wangapi wanajisikia hawatiwi aibu na Kristo? Abantu bumva badakojeje isoni. Watu ambao wanajisikia hawatiwi aibu na Kristo. Kristo bamenye. Nakukojeje isoni? Hakutii aibu. Urashobora kumwatura? Unaweza kumkiri. Urashobora kumwatura? Waweza kukiri Kristo. Urashobora kumwatura? Waweza kukiri Kristo. Nagira mbaze. Nahitaji niulize. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imbere kumuvuga. Mbele ya kumsema. Umva yo muha ubuzima bwiwe akabwegura. Ambaye anajisikia anaweza kumpatia maisha yake na kumjitolea. Warumaza kumuha ni sawa. Umeshampatia ni vizuri. Mugabo urumva ubu wewe mwirunduriramwo wese. Hivi unajisikia ujimpatie wewe. Nakakandi gatoyi kari gasigaye. Hata na kale kadogo kalikuwa kanabaki. Ukamuhereza. Ukampatie. Avuga ati amina. Semeni amen. Amen. Aduze ibiganza. Apandishe mkono. Mwami Yesu. Bwana Yesu. Nukuri twese. Kwa kweli sote. Ntacho twokwishoboza. Hakuna ambacho tunajiweza. Ni wewe gusa Mwami Yesu. Ni wewe tu Bwana Yesu. Kandi tena tugiye no kukuvuga. Tunaenda hata kukusema. Si kukuvuga gusa. Si kukusema. Ahubwo tugiye kukwirunduriramo. Tunaenda kukujitolea. Tugiye kukuhereza natwe Mwami Yesu. Tunaenda kukupatia nasi Bwana Yesu. Ututawale. Duze ibiganza byanyu mwese dusenge. Andisheni mikono yenu nyote tuombe. Haleluya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Ndashaka buri muntu arabe n'akantu gatoyi yo barisigarije. Nahitaji mtu atazame hata kitu kadogo ambako amejipatia. No musi umvise ijambo ry'Imana mpemu yarafise cyo kuganirije. Leo umesikia neno la Mungu na roho ana ambacho amesemezana na wewe. Nibikikubuza kumushingira intahe. Ni nini nakukataza? Kwaye mazima yongo. Ni nini nakupeleka? Bigatuma utamushingira intahe. Vinakufanya usimshuhudie. Ni biki bituma utamwiha burundu? Ni nini nakufanya usimjitolee wewe wote? Ni biki bituma utamwiha burundu? Ni nini nakufanya usijitoe? Ni biki bituma utamwiha burundu? Nini nakufanya usijitoe? Ni biki bituma utamwiyegurira? Ni nini nakufanya usijitoe kwake? Ni wiyumvire wenyene. Waza wewe. Hama twese dufate decision. Alafu sote tuchukue hatua. Tuvuge tuti uno munsi Yesu. Tuseme leo ni mpisemwo kuba uwawe. Leo unachagua kuwa wa kwako. Tudoze ibiganza twese. Pandisha mikono sote. Twibuke ivyadukoreye. Kumbuke leo tutendea. Kandi vy'ukuri. Tena kwa kweli. Ubikuye mu mutima wawe. Ukivitoa moyoni mwako. Ntundabe ntiwirabe. Usinitazame usijitazame. Ishobora kuba ari umwanya wawe nawe. Yawezekana ni muda wako na wewe. Wafatishije umugozi w'urukundo umbwira uwawe maze urampindura nasize byose ngo ndagukurikire none mwami enda kwishikaniye nduwawe wese nduwawe nduwawe wese nduwawe 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 wese navyanje ngifise navyanje ngifise mwamindu wawe ndakwihaye ndakwihaye wese navyanje ngifise navyanje ngifise mwamindu wawe
ndakwihaye ndakwihaye we duwawe duwawe wese Yesu duwawe duwawe Mwami Yesu turabawe wese turongeye kubwira Yesu tuti duwawe turabawe twese turongeye gushikana n'imitima yacu ibyiyumviro byacu kugira ngo abe ari wowe ukomeza kubiyobora ukomeza mwami kutugenga ibyo dukora ibyo ducamo byose mwami turakwifuza turagukeneye mwami wacu Yesu Kristo kugira ngo ukomeze kubana nawe ukomeze kubana natwe mwami turaguhaye byose mwami turakweretse mwami iminsi tugiye kumara imbere kudusaba gukoranira hano ubane natwe mwami udukoreshe mwami uduvugishe mwami udufashe tukwature mwami ibyo twakumvaye mwami ibyo twizera mwami uduhe ubwo bushobozi mwami bwo gushira amanga kugira ngo tuvyature mwami tubwire abantu ubutumwa bwiza mwami turagushimiye muri byose mwami mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen amashi menshi murakoze turarangije kubashitsi wageni nimushoke mutaha sio wepesi kurudi hariho nyumbani. ababakira muri ya kibanza Kuna ambao watawapokea mahali pale juu kugira ngo mushoke kuganira ili muweze kuongea. abasigaye ubuntu bw'umwami Imana Ambao wanabaki amahoro neema ya Bwana Yesu, amani, upendo viwe pamoja nanyi kwa jina la Yesu. Selile ya quartier 5 namwe Selile ya quartier 5 msiende nyumbani. kubatizwa namwe Wanaotamani kubatiziwa nanyi mbaki. Mweza giko Mbarikiwe.